Muri no video ngiye kukubwira impamvu ituma abantu benshi baba content creators bakora bagatangura gukora mugabo mu nyuma bakananigwa ugasanga mbere banabivuyemwo. Impamvu ibituma ni yahe? Burya mu buzima nta kintu kiryoshe gukora ibintu wiyumvamwo. Iyo ukora ibintu wiyumvamwo wumva muri wewe ufite ingabire yavyo biraryoshe cyane. Ico kintu uriko uragikora uriyumva inguvu, urumva ata kintu kimwe cotuma uheba cyane ngo uhagarike. Ariko iyo hageze igihe ni nka kujya bavuga ngo hari umuntu yiga ibintu kwishure kubera yabonye se wabo ari byo yize akaba yarakize mugabo muri we ntangabira bifitiye. Uyo muntu azovyiga kubera yabonye hari umuntu vyakijije, hari umuntu abikora ameze neza aca bikora nawe kubera ukumwigana. Ariko uyo muntu akenshi birangira mbere aho kazi nyene ariko kamutaye no mwigereza cyane kakamuta mu mimba kubera amakosa akora. Yize ibintu atiyumvamwo, yagiye mu bintu atiyumvamwo. Dufate nk'akarorero, ubaye umusirikare kubera wabonye nakabaye umusirikare muga ntuzi experience yo kuba umusirikare, ntuzi inguvu bisaba, ntuzi kwihebera igihugu, ntuzi kwitanga bisaba. Cyangwa ushatse kuba umuganga kubera wumvise mu kiganga bahema amahera menshi, ubona umuganga ameze neza, ntuzi kwitanga bagira amajoro barara. Ivyo ntavyo zize ku mutima, uciye ugomba ko reka ngira gakukungira impararo. Ndabijemo kubera mbona bahembwa menshi, mbona abaganga basa neza, mbona abasirikare umengo ni sawa, mugabo nta ngabire yavyo ufise, bizorangira bikunaniye canke bigute mu mpimba. Yes. So ndabivuze ko kubera iki ubuheruka nababwiye impamvu abantu benshi ba trendinga mu mwanya muto kubera design canke ubwoko bakoramwo video canke uko bifata inyambaro canke design ya content baba bariko barakora n'ingene bahisemwo kwambara bigatuma ico kintu ca design y'ingene bashobora kuba bakora content zabo bibamenyekanisha ku buryo n'umuntu wese yabonye ako gafoto gusa canke yabonye video itanguzwa na foto y'iyo mpuzu yama yambara. Nababwiye ngo ishobora kuba impuzu, ishobora kuba inkofera, ishobora kuba agakaruvate, ishobora kuba ikindi kintu cyari cyo cyose, impuzu yaheze, impuzu kanaka ntiyigera yikura. Uno munsi ngiye kubabwira ikindi kintu kigira kabiri gituma umuntu ashobora gutrendinga igihe agihisemwo neza kandi bigahura neza nuko ariko aractinga, nuko ariko arakina. Abantu benshi mwarakinye ibyo bita ama théâtre, ama concert duvuge, ijya sene baguha mu gihe uyimerita, mu gihe uyiyumvamwo nta kintu kiryoha nk'iyo sene igihe wewe ushikiriwe. Mugabo ugasanga undi muntu bamuhaye sene kanaka canke tuvuge sketch, ugasanga rero uwo uramukiwe ariko iyo sketch baguhaye ugasanga donc iyo sene baguhaye ugasanga waho hantu hagize kubera ivyo bintu baguhaye nta ngabire yavyo ufise. Biraza kubiha ariko wa muntu aje ivyo bintu asanzwe ari byo avyiyumvamwo, donc bihuriranye nuko we nyene yiyumvamwo, iyo sketch usanga iryoshe cyane. Ngomvye kuvuga iki rero hano, apare y'inyambaro, impuzu wambara zishobora kukumenyekanisha bigatuma ubicamamare kubera impuzu kanaka, ugasanga ni nkaga karuvata gakofero. Hari n'ikindi bita izina. Akaroje muramwumva mvuga ngo never give up. Iryo zina riba rifite ikintu cyavuyeho. Wewe nuze uje uvuga ngo never give up. Never give up what? How? Urumva uza gusanga hari impamvu ituma umuntu atora izina kanaka, arabifitemwo ingabire mw'ivyo bintu, hari ikintu kanaka cyabimuteye kandi ugasanga nico kinamushingira gukora ivyo bintu kanaka ariko arakora. We nawe rero ugacuza ugaca wiyitirira iryo zina, nibivamwo. Abantu benshi ntibakunda gucreya. Kubera iki mudakunda gucreya? Hari n'igihe ujya muntu uza kwigana, uza gusanga wewe iyo wari kwicara ukiyumvira ikintu ciwawe cyari gukundwa gusumba nabijya wewe ushatse kwigana. Rero izina naryo igihe ugyumviriye neza igahura neza n'ivyo ukina kandi bikajana, my brother, uratraininga pe, uratraininga kandi neza. Rero abantu benshi ikibica ntibicara ngo bakreye. Iyo ukreye ikintu ciwawe byari kuryoha kubera bihuriranye n'ingabire yawe yatumye wiyumvira ico kintu kandi bica bihurirana n'ivyo wewe uyumvamwo. Rero biraryoshe
gukora content usanzwe wiyumvamwo, reka guhadikiriza ikintu utiyumvamwo kubera wabonye nakagikora yararose followers yararose views ageze kure ngo uce wimvira ngo nanje nokora kino ngo noca ntera imbere. Nivyo birashoboka mugabo igihe bihuriranye ufise ingabire yabyo muri iyo content wabonye ushaka gukopya, birashoboka, ariko akenshi iyumvira ikintu kiri udesigninge ucreatinge ikindi kintu nawe gitandukanye n'icyanaka, kuko igihe uzokere gihuranye n'icyanaka ariko nibihurirane nawe ubwawe indani muri ivyo uzokora utanguka, bizogutuma ukora ibintu nibigiraho byavansa kubera ko wakopye naka, kandi nawe ari kwiyumvira design yawe, umwambaro wundi wawe canke izina rindi rihuriranye n'ibintu wewe wiyumvamwo biri muri wewe, right? So twige gucreya niho tuzoshobora gukora content, niho tuzoshobora gukora content ziryoha kandi ukazikora uvyiyumvamwo ku buryo naho uvyuka saa sita y'ijoro uca ukora content mu minota mike ihuriranye na rya zina ryawe ugaca utarendinga.